igenekerezo rya 21 mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969 n'ikiremwa muntu catera intambwe mu bushakashatsi. Uwo munsi umuntu wa mbere mu mateka kiremwa muntu yahonyoje ikirenge ku kwezi. Uyu ni astronome Neil Armstrong. Mission Apollo 11 yari mission yo kwiheba kuko byasa no kwambara igisasu gishobora guturika umwanya n'umwanya. Leta zunze ubumwe za Amerika zari ihangiro ryo kuba bambere mu guhonyoza ikirenge ku kwezi. Mu gifaransa mwabyize ko ari satellite naturelle de la Terre. Inyuma ya mission Apollo 11 yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969 kugera kuri Apollo 17 yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Iyindi mission Artemis ya kabiri iri gutegurwa muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Umuntu ategerezwa gusubira ku kwezi, ariko kuri iyi nshuro ntazoba agiye gukora ubushakashatsi gusa. Iyi mission Artemis igamije iki mu by'ukuri? Fyonda subscribe tubanze dusubire mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari neza na neza kwigenekerezo rya 19 Nyakanga mu kirere ca Florida. Abanyamerika bariko bitegereza icogajuru Saturn gatanu cyariko cogoga ikirere kigana ku kwezi mu gahinga kanyaga nande. Ata muntu numwe yari bigira ahonyoza ikirenge. Gwari urugendo rwo kwiyahura kuko Neil Armstrong yari komanda w'urugendo na Buzz Aldrin yari umupilote w'ico cogajuru hamwe na Michael Collins yari umupilote w'ico cogajuru gikuru. Ntibari bazi neza ko bazogaruka ku isi. Nubwo hakoze ubushakashatsi bunoze, amahigo yo kutagaruka ku mubumbe w'isi yari 50%. Inyuma y'imisi ne bari mu rugendo bageze mu kirere c'ukwezi. Icogajuru Saturn gatanu kimanyimwo kabiri nkuko byari byateguwe, maze kimwe cyitwa inkona kimanuka ku kwezi, ikindi gisigara mu kirere. Inyuma y'amasaha make y'inkona yogoga ikirere c'ukwezi gana ku butaka, ijwi rya Buzz Aldrin ryagize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Houston, iyi ni Tranquility Base. Inkona yamaze kugera ku butaka bw'ukwezi. Akimara kuvuga aya majambo yahagaritse icogajuru neza, maze Neil Armstrong asohoka buke atambuka ku kwezi, ibintu ata muntu numwe yari yariyumviye ko bizoshoboka. Neil Armstrong amaze gukoza ikirenge ku kwezi yavuze ijambo ryamamaye ku isi kugeza n'uno munsi. Yagize ati, ni intambwe ntoya ku muntu, ariko ni intambwe nini cyane ku kiremwa muntu. Un petit pas pour l'homme, mais géant pour l'humanité. Iri jambo rya Armstrong ryasigura ko nubwo we ku giti ciwe yarakoze gusa intambwe imwe ku butaka bw'ukwezi, ico gikorwa gifise akamaro kanini ku kiremwa muntu. Vyerekanye ko kiremwa muntu gishoboye kugera kure, ndetse ubushakashatsi n'ubuhinga bigafasha kugera ku ndoto zari zisa n'izidashoboka. Nivyo kugira ku kwezi vyahaye icyizere kiremwa muntu ko gishobora gushinga ibirindiro ku yindi mibumbe iri hakurya y'uyu mubumbe wacu. Inyuma y'imyaka 50 umuntu wa nyuma ageze ku kwezi, Amerika muri mission Artemis ya mbere yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2022 yarungitse icogajuru gishasha ca NASA citwa Orion. Iki cogajuru nta bantu barimwo, ariko bashaka kugerageza technology nshasha izokoreshwa muri mission Artemis ya kabiri yo mu mwaka wa 2025 na Artemis ya gatatu yo mu mwaka wa 2027. Apollo ya 11 nkuko Armstrong yabivuze yari intambwe ntoya, ariko mission Artemis isa naho iri kirategurira umuntu kwerekana ubushobozi busa naho bumurengeye.
kugera ku mubumbe utukura Mars. Ngiyi mission ya Artemis. Mission Artemis ya kabiri izorungika abantu bane ku kwezi, ariko abantu bazohonyoza ikirenge ku kwezi, ahubwo bazozunguruka ikirere cyago mu rwego rwo gukora ubushakashatsi bukomeye butegura mission Artemis ya gatatu. Ibi bigenze uko byateguwe, Artemis ya gatatu izotwara abantu batandatu. Abantu bazogarukira mu kirere gusa, ahubwo bazoshika ku kwezi ndetse bahubaka amasantre d'entraînement cyangwa ibigo by'imyimenyerezo yo gushikana ikiremwa muntu ku mubumbe utukura. Mission Artemis ni urugendo rudasanzwe rugera ku mubumbe wa Mars, aho umuntu azokora escale kuri satellite zunguruka umubumbe wacu, satellite twita ukwezi. Ibigo by'ubushakashatsi NASA, SpaceX na European Space Agency bihaye ihangiro ko hagati y'umwaka w'2030 n'2040 ikiremwa muntu kizoba cyamaze kugera ku mubumbe utukura Mars. Muri video heruka nabahaye nababwiye ibyago uyu mubumbe wacu mwiza ushobora kuronka mu minsi iza, bishobora kuzoshira ubuzima ku iherezo. Mission Artemis rero niyo korokora ikiremwa muntu. Ntibishoboka ko tuzimangana nk'uko ibindi biremwa byazimanganye. Haraheze imyaka miliyoni 65 ico gihe umuntu ntiyari bwagere ku isi. Uyu mubumbe wacu ushaje umaze imyaka miliyari 4 n'igice wagenzurwa n'ibiremwa byitwa dinosaur. Ibi biremwa rero byarazimanganye bivuye ku isanganya ryabaye ico gihe. Ikibuye kinini cyane cyari kivuye muri centaure d'asteroide imwe nababwira muri video yaheze cisekuye kuri uyu mubumbe wacu maze giteza ibyago byatumye dinosaur zizimangana burundu. Ibi byago rero abashakashatsi babona ko biriko biragwira muri ino misi. Turetse bino bibuye bishobora kugonga isi, mwarumvise bavuga Apophis ishobora kugongana n'isi mu mwaka wa 2029 cyangwa mu mwaka wa 2036. Hari n'ibindi byago bishobora gutuma ubuzima ku isi buzimangana. Aha twovuga ihindagurika ry'ibihe, aho inosi iri kirashuha ku rugero ruteye ubwoba. SpaceX, NASA na Agence Spatiale Européenne ubwo bazoshobora korokora ikiremwa muntu mu kugishakira ubuhungiro ku mubumbe wa Mars. Nyandikira muri commentaire kandi wibuke gufyonda subscribe.